Ndabaramukije bakunzi b'ikinyamakuru ijwi ry'ugwaruka kaze mu makuru yacu cyane cyane amakuru avugwa muri Gaza hamwe na Myanmar. Reka ano makuru tuyahere muri Gaza. Abimuwe mu gihugu mu nkambi ya Oni mu majepfo ya Gaza bivugwa ko abantu barenga imiliyoni imwe n'igice muri Gaza bavanywe mu byabo, harimwo abantu bagera ku bihumbi 778 bacumbitse. Umuhuzabikorwa w'ubutabazi avuga ko Lon n'abafatanyabikorwa bacu biteguye gukoresha ayo mahigwe y'amasezerano bagiranye na Israeli na Hamas yo kongera ibikorwa by'ubutabazi aho abantu bakeneye hose. Yashimangiye ko imigambwe yose itegerezwa kwemera ibikorwa by'ubutabazi bikorerwa mu karere ka Gaza, aho cyane cyane mu majyaruguru. Ejo amaritiro ibihumbi 33,800 vya essence zinjiye muri Gaza ziva mu Misiri. Ibifasha gucana byatanzwe n'ikigo cy'umuryango wa ONU gishinzwe ubutabazi n'ibikorwa mu rwego rwo gushigikira ikwirakwizwa ry'ibifungurwa n'ibikorwa byo gutanga amagroupe electrogene mu bitaro, mu bigo by'amazi n'isuku, aho kuba n'izindi serivisi zikomeye ziriko ziratangwa. Ku mugoroba w'ejo amakamyo 79 yari atwaye ibikoresho by'ubutabazi yinjiye muri Egiputa. Muri rusangi hagati y'itariki ya 21 Gitugutu na 21 Munyonyo amakamyo 1099 y'ibikoresho by'ubutabazi usibye essence yinjiye muri Gaza inyuze ku mupaka wa Misiri, ugeranije n'amakamyo agera ku bihumbi 10 y'ibicuruzwa n'ubucuruzi n'ubutabazi uretse essence yinjira muri Gaza imbere y'itariki 7 uku kwezi kwa Gitugutu. Ku munsi w'ejo kandi ibitaro vya Al-Wada byo mu majyaruguru ya Gaza byahitanye abantu 3 n'ingenzi imwe, abagwayi barapfa abandi benshi barakomereka kuva intambara yatangira. Ishami ry'umuryango wa ONU ryanditse ku bitero 178 by'ubuzima byabereye mu karere ka Gaza, byahitanye abantu 22 abandi 48 barakomereka mu bakozi bari bahagarariye ubuzima bwa kiremwamuntu bari ku kazi. Ibitaro bibiri bito gusa biri mu majyaruguru ya Wad Gaza, kimwe mu muji wa Gaza ikindi muri Beit Lahia, bivugwa ko bikora igice kandi bikakira abagwayi 22 basigaye bakaba badafise akazi. Mu bigo 11 by'ubuvuzi byo mu majepfo ibishika 7 birakora. Mwamakuru yacu reka dusimbire mu gihugu cya Myanmar. Imigwano ikaze hagati y'imiryango yitwaje ibigwanisho n'iy'abasirikare ba Myanmar irabandanya kandi yagutse mu turere twinshi harimwo n'ibisagara bibamwo abantu cyane. Ibibazo by'umutekano muri Pakistan bikomeje gutera ubwoba cyane mu gisagara cha Phuket Town, aho abantu bagera ku bihumbi 200 bahungiye ahantu hizewe kuva hagati muri uku kwezi. Inzira zija mu gisagara cha Phuket Town zarafunzwe. Bivugwa ko abantu baharurirwa mu majana bafashwe kandi ntibabashije kwimukira ahantu hizewe. Inzira nyinshi zitwara abantu mu bice by'igihugu zikomeje kugagwa. Ibibuga by'indege birafunze kandi ibikorwa by'itumatumako ry'amakuru byahagaze. Ariko nubwo hari ibibazo, abakorera hamwe bacu bakomeje gutanga ubufasha bwo kurokora ubuzima bw'abanyagihugu aho bashoboye hose, kandi bagasuzuma ibikenewe byihutirwa, harimwo amafaranga, ifungurwa, aho kuba ibikoresho by'isuku. Gahunda yo gutabara ibibazo bya Myanmar ubu ni bice 28% byatererewe ubufasha, hasigaye amayinga make gusa umwaka ukwire, hamwe n'abantu barenga imiliyoni 2 bimuwe mu gihugu hose. Dukeneye gufashwa
umutekano kugira ngo dusubize neza ibikenewe vyiyongera ku rugero. Bakunzi b'amakuru yacu, reka tubashimire, aha niho agarukiye. Turabakengurukiye, mubandanye mukurikirana ibiganiro by'ijwi ry'ugwaruka.